Iteriteka Darlene turamuhaye kaze mwanya urawuze Yesu aguhezagire. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Aho Yesu ageze abagwaye barakira. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Aho Yesu ageze impumyi zirahumuka. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza uko Yesu abisanze ntabwo ariko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndi umwe mu batewe iteka n'Imana. Nagira ubuntu kuba muri buno butumire hano hantu. Iyi porogaramu ni Yesu yabikoze. Jewe ubwanje nta n'umwe tuzinanye ngaha keretse abo twahuriye Matana. Ni kuvuga Yesu ameze neza kandi afise ukuntu abigenza. Nanje ndafise umurongo w'ijambo ry'Imana twosangira mu kugira ngo nanje mvuge intahe yanje. Ni muri Abikorinto igice ca mbere, Abikorinto ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa mbere. Ndanziza amajambere avuga ngo indamukanyo no gushima Imana. Pawulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagomvye na Timoteyo mwene data turabandikiye abo mu ishengero ry'Imana ry'i Bururi n'abera bose bari muri Bururi hose. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa Data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yirura imibabaro yose itwirura mu marushwa yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Nk'uko ivyo Kristo yababajwe byarushirije kutuzako, niko n'ukwirurwa kwacu kwarushirije kugwizwa na Kristo. Iyo tubabazwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirurwa bene agakiza, kandi iyo twirurwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirurwa nyene guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe niyo twahuye tubabazwa. Yesu nashimwe. Aya majambo ni amajambo Yesu yangabiye yagumije umutima wanje. Ni ukuvuga ngo imibabaro twagize nuko ari Yesu wenyene ubwiwe yamanje kuyigira, kandi iyo mibabaro tugira ntaco izotugira. Yesu we ko ari we yaciye muri iryo mibabaro akaza mw'isi akabona abo yagiriye nabo akaba ari bo bamuhemukiye,
nawe ngo acanyaruka kwirura abariko barababazwa nimureme. Yesu nashimwe. Nanje ndafise intahe, ndi umwana mukuru mu muryango wanje, turabana twavukanye turabana indwi mugubu turi batandatu. Ndi umukobwa w'imfura, kandi muri ico gihe nagize ibibazo nta murumuna nari bwaronke. Umukobwa ni umuhererezi, nawe nyene aracari muto, yabonetse mu nyuma. No kuvuga ico gihe nari mu bahungu ndi umukobwa umwe. Muga Yesu ashimwe, ubu nararose murumuna wanje. Hanyuma imbere yuko ngira ico mvuze, ndakunda gutanguza aya majambo mvuga ngo ndakunda mama wanje kandi ndakunda papa wanje. Ibyabaye byose si ukuvuga ko batankunda canke umuvyeyi wanje atanyitaho, ariko cabaye ikintu c'icigwa kuri jewe kugira ngo Yesu anyereke neza ko atayindi nshuti ihari atari Yesu. Umuntu ushobora kumwizigira ejo bivanye nawe n'intambara ikaragwana akaguhinduka, kandi ntuzomushavurira ahubwo uzomusengere. Hanyuma jewe naravutse mu muryango, maze kuvuka ngo aho umwana avutse bakaza kwibarutsa, papa bamubwiye ngo uribaruka, yavuga ngo je sinavyaye, ngo ahubwo naramburuye. Hanyuma birakomeza uko, ndi umwana mutoya, mama aragwana intambara, nawe yagiye kubaka ataye amashure, yari yabuze umuvyeyi wiwe, nawe acaheba amashure kugira ngo arere barumuna biwe, arabarera kandi bose barize kiretse mama yagarukiye mu w'umunani. Ariko ntibibutse iyo neza yabakoreye, bose nta numwe yigeze amwegera, nta numwe yigeze abona muri iryo rinde. Ndashima Imana yagumije umutima wa mama wanje atadutaye. Ndashima Imana yamukomeje n'isaha turacari kumwe, ntabwo turi mu rugo ruri mu wundi mu mama, ariko turezwe na mama wacu kandi mu munezero mwinshi. Jewe naravutse haba intambara, mama agira intambara nyinshi, Satani aba yavyutse. Hanyuma ndagira intambara muhira ku buryo jewe numvise papa atashe, naho tutari bwafungure, jewe naca mpaguruka nkagenda. Numvise ijwi ryiwe ryonyene, naca numva mu mutima wanje ngize ikibazo, nkaca mbwira mama ni jewe ndagiye kuryama, nzofungura ejo. Hari igihe yashika akamvyura ngo wa mukobwa arihe. Mama hari igihe yampisha, hari n'igihe bitakunda akamvyura, tukagira intambara, mama agakubitwa turiko turamuraba, agakoma induru tagira gitabara. Igihe kimwe birateba biranka, aravuga ati jewe ndasubiye iwacu. Arikorera ibintu byose aratujana. Atujanye ashitsi iwabo, basaza biwe baramubwira ngo subira iyo uvuye, ngo abo bana urabazanye hehe, ngo subira iyo uvuye upfumuza wenyene, ngo kuko mu gihe twakurungitse nta bana twakurungikanye. Mama aricara ahantu aricurikira akarira, nanje nkagira intimba mu mutima. Ariko Yesu yari yarampaye gukomera, ntazi ingene akomeze. Ntumva aho jewe nari mu myaka 7-8 gutyo, ariko nkicara impande ya mama nkamuremesha, nkamubwira amajambo yo kumuremesha. Basazanje umuhungu ankurikira akamubwira ngo mama humura bizohera. Harageze igihe n'amata muhira twebwe tutayanywa, yemera kuyasesa canke akayaha abandi b'inyuma. Haragera igihe ambwira amajambo ababaza umutima wanje, akambwira ngo sinzogushira mu ishure, hazokwiga abahungu gusa. Ntangura kumva ntanezerewe uko Imana yangize. Ndavuga Mana, kubera ko utangiza umuhungu, kuko muri ico gihe ndabona hakundwakazwa abahungu. Ndavuga kubera ko jewe wangiza umukobwa, utangiza umuhungu, kandi mbona abahungu 5, jewe ntiwari kungira umuhungu nanje. Ariko ndashima Imana, ubu ndanezererewe uko ndi, kandi na papa wanje arankunda. Nibagenda kubaha intasho bambwiye ngo ndabaramutse.
murumva ko amateka Yesu yahinduye. No kuvuga ngo ico gihe tubaho tubabaye, musazanje agahengera papa aje gukama, akaraba akamura kujisho, agiye hanze agaca yirwanga agasuka ya mata agaca asubizamwo amazi kugira twebwe turonke. Ivyo bihe turabibamwo uko, ariko jewe ndatema ndananizwa. Mama wanje arambwira, none mwana wanje kuri kurananizwa gutya n'intambara wewe utatanguye, ibi bintu ni ivyanje bihebere jewe. Ararondera iyanshira, acana ndungika kwa mwene wabo aho Matana, niho naje kurererwa. Ca ndahashika, mugabo mva muhira mvuza amajambo, ndavuga ngo Mana jewe ndagiye, kandi nsize abavukanye banje, nsize na mama wanje ari mu bibazo, kandi nta muntu nzi hariya ngiye azonyitaho. Ndakwinginze uzondinde kugenda gusa, ndakwinginze uzondinde gukorwa n'isoni, ndakwinginze uzondinde kwambara impuzu zitabutse, kandi impuzu igezweho umutima wanje wipfuza ibereye nanje nzoyambare, sinzogira umubabaro uko abandi baberewe, nanje ngenda gusa. Imana yanje iba yavyumvise, ndaza kurererwa muri uwo muryango. Ca ndahasanga umupapa, Imana imuhezagire, n'umuprofeseri kuri Matana. Hari umudamu nabonye hano yashobora kuba muzi Deo, aranyakira andera mu bana bibo nk'umwana. Ndabandanya amashure, nahaje niga mu mwaka wa 5, nca ndahahereza hajya kuri Matana, ndahereza secondaire ari wandeze. Yaranyetse urukundo rutagira ingene rungana kugeza yahaza mu ishuri kundaba. Ubwa mbere natangura nibaza yuko yoba yaje kuraba yuko hari amakosa ndiko ndakora, ariko rwari urukundo amfitiye. Iminsi yose yinjiye mu nzu akambwira, akahamagara, Darlene nihari, tindi ngaha. Rero Imana ire mu mutima wanje, nubwo nakomeje kugwana izindi ntambara, impuhwe umuvyeyi anyitaho nk'uko naramaze imyaka 2 ntarasubira muhira batanzi, ariko naho naraho ndose unyitaho, umutima wanje wagumye ubabaye cane, kubera ko nariyumvira ahantu mama asigaye, nkiyumvira ahantu abavukanye banje basigaye, nkumva umubabaro mwinshi. Ariko ndasenga Imana, jewe naje mu mutima wanje nta munezero nari mfise, amenyo yanje ntiyaboneka, naho umenga arasohoka hanze. Nari nirabura mu maso yanje, umujinya wari waranteye, ariko nahuye na Yesu amara umujinya, kugeza yaho naba mbabaye sinashobora kwereka umuntu yuko mbabaye. Naragenda mu cumba nkaririrayo, ivyanje bikaza vyaheze, nkaza nsa neza, ata mubabaro uboneka mu maso yanje. Ndashimiye cyane abantu b'abamama bo mu ishengero. Hari abamama banyitayeho, baranyereka aho no tumbera kugira mbatizwe, ndabatizwa. Yesu ashishikara kugendana nanje. Naragwanye intambara nyinshi, Yesu ambera amaso. Rero ndiko ndavuga ukuntu nasenga, nkasaba Imana, nkavuga ngo Mana, none ko wewe wamutuma abantu, nkumva hariho n'abakozi b'Imana bava mu bindi bihugu bakaza bazanywe n'umuntu batumye ko bakavuga ngo uratabawe, none twebwe byarakunaniye, warabuze umuntu n'umwe wotuma ngo seruke mu rugo rwacu. Abantu bari baratevye barabiheba ivyacu, ngira naho mama yakoma induru ntawamwitaho, kuko imyaka yose womenga nibwo buzima. Ndakunda Imana ukuntu yarebesheje mama. Ubwa mbere yari mu ishengero rya Katolika, aca aravuga ati muri Katolika numva umenga no kwegera mu ishengero rya Penetekoti, ivy'inzoga nkaheba, kuko ndabona umugabo wanje ariko aranywa inzoga, nanje nkanywa inzoga, birushiriza kuba nabi. Amaze gukizwa nawe Imana yarishaka ko ateramira urugo rwiwe ngo asenge. Mu gihe kimwe ndiko ndasenga, Imana irambwira ngo nta wundi muntu n'umwe nzotuma mu rugo rw'iwanyu, ni wewe uzohahindura, kandi abo muvukana bose bazokizwa,
kandi rujya rugo ruzoba urugo rugendwa n'abantu n'ab'imitwaro bahaje bakaharuhukira. Uyu munsi tuvugana umuntu araza avuye nk'hariya agaca avuga ngo mama Darlene nyereka icumba nja kuririramwo, akamubwira ati njira. Ndashima Imana urugo rwacu rwari rw'induru, nta muntu yahaza ngo aronke amahoro, ariko ubu abantu baraza bakaharuhukira. Yesu ni umugwaneza, ni umuntu ameze neza. Nyuma y'ayo majambo niho musazanje nawe yafatwa, acafatwa n'ibintu, araba umwana wa comportement zitameze neza, atangura kugenda, akava muhira akagenda ntitumenye iyo yaroye, akagenda n'ishuri araheba. Ariko ndasenga n'umubabaro mwinshi, Mana twebwe none twarahebwe, twaratawe, nta nshuti n'imwe mbona hafi yacu, nta n'umwe wo kutubona. None ubu naho heraba na musazanje nawe twoyaze tukamarana intuntu, heraba ivyarimwo. Ndasenga Imana, mugabo Imana icirahindura amateka. Ndamwinginga amaze kuzima atanariyo niga, hariho umunyokuru wacu, ni ukuvuga nyokuru wanje avyara papa, nawe yavukana n'uwo munyokuru, niwe nagiye turayaga ndabimwiganira, aramubwira ngo uwo mwana uzomunzanire. Muga ndavuga ati ko amaze imyaka 3 atari ku ishuri azohava avyemera. Mugabo ndagenda ndamubarira, ntihariho umunyokuru yakuntumye kandi aragukunda, yambwiye yuko uzogenda ukamuramutsa. Arambwira ngo je sinzogenda, ariko ndaguma nsenga Imana. Uwo muhungu yari yarakubiswe, yari yarigeze no kuvunika kubera papa yamukubita cyane, aravunika. Mugabo mama nawe aramubwira ati mureke, reka tuze turamwinginga, bizoteba bihere buke buke. Mama yabaye umukunzi wiwe, aramwegera cyane kugeza abantu bo ku misozi banamubonye baramukubita ngo n'ubusuma n'iki, ariko mama aramwiyegereza gose, bituma uwo mwana umutima wiwe ugarukira hafi. Maze kujana uwo mwana buca tuza ku ishuri, ndamubwira waravyemeye none, ngo rindira nzokwiyumvira. Muga ijambo yambwiye arambwira ngo kandi jewe ndakundana n'abanyokuru nzokubwira. Bukeye ndamubaza, arambwira ati navyemeye tuzojana. Ndamujana ariga. Mugabo nyokuru nari namubwiye ikibazo afise, yuko ashobora gutoroka akagenda, yuko ashobora gutora n'amafaranga ari ngaho mu nzu akayatwara. Byose ndabimubwira, nyokuru aravuga ati nta kibazo, bizogenda neza. Aramubera umuvyeyi. Nyokuru bamaranye umwaka aca arapfa. Apfuye ariko yari yamushize ku murongo. Ubu niwe yasigaye mu rugo ari kumwe na mutama, kandi nawe ubwiwe yashishikaye kurwana intambara. Mu nyuma nyokuru amaze gupfa, baramugwanije nawe nyene kugeza aho bamuronderera abantu ngo baza kumufata hazimiye intama. Muga yari yazimiye, ntiyari yayivye. Baca baraza baramufata kugeza aho bagomba kumufunga. Nawe aca aravuga ngo ino nta nshuti mfiseyo, ngo ariko ndafise mushikanje ari Matana, yiga Matana, ngo ndabasavye mu ntware, kandi bariko baramutera ubwoba bamubwira ko bamukubita bakamwica, ngo ndabasavye mu munterefonere ndamubwira ko mu ntwaye ninapfa bazomenye iyo naguye. Hanyuma niho numva telefone mu gatondo ngira je gukora examen, hari samedi, ca numva telefone y'uwundi mwana arambwira ngo uri mushiki wa Cedric. Ndavuga ntego. Ngo Cedric bagira bamwice. Ntihabaye iki? Ngo bamwagirije ko yivye intama. Izo ntama nazo zazimiye acuye ku mugoroba. Rero intama bumaze kwira zica ziryama ahantu, zica ziguma mu gisaka, barazirondera barazibura. Rero bimaze kugenda uko oye, niho baca bamufata, kandi izo ntama ngo zari zishira hamwe. Baca baraza, baza ari babandi bo mwishira hamwe nyene, baza n'abandi bantu nyene bamuteroriza, bamutera ubwoba. Niho jewe naca mboni numva iyo telefone, ca nterera hasi telefone, ndakoma induru. Baca baraza kumbazana ibiki, ngo Cedric baramwishe. Nico navuze gusa ati bigenze gute. Narashobora kuvuga ibintu bikeya. Mama wacu aca aragenda avuga ati wowe genda ku ishuri, hanyuma nanje nje kumuraba.
jewe ndavuga nti je sinja ku ishuri ntibikunda, aravuga ati genda ukore examen ntuyisibe, jewe ndagiye kubikurikirana ndabimufasha. Jewe nca ndagenda ku ishuri, ariko ntaraja ku ishuri nca ndasenga Imana, nca ndavuga nti Imana yo mwijuru, ni wowe watubereye umuvyeyi, ni wowe wemeye yuko uzotubera papa ukatubera mama, ndakwinginze uhaseruke ata wundi muntu araseruka, wikorere. Mu nyuma bamaze kumurihisha barandika urwandiko rw'uko boriha kugira ngo ntibamujane mu gasho. Nawe nyene yari muri examen, bari bamufashe ari muri examen, bavuga ngo agira mujane mu gasho, umva aca siba examen. Niho uwo mutante yaca avuga ati nimutubwire amahera tuzoriha hanyuma umwana abandanye examen. Baranka, baza ari abantu b'amanyama menshi cane ngo ntibishoboka. Aca arababwira ati umviriza, mukajana umwana mu gasho, twebwe tuza kwirukanga gukurikirana umwana ave mu gasho abandanye examen, mugabo kubariha mwebwe muzoba mwihoye ntituzobariha. Mugabo umwe mushefu muri baca aravuga ngo ivyo bintu nivyo, reka twemere twandikiranire bazoturihe. Bakiriko barandika, hamwe hejeje kwandika bagira basinye, haca haza uwundi muntu aza arirukanga ngo uwo mwana nimumurekure za ntama zirabonetse. Duca dushima Imana, ndavuga nti Imana nuhabwa icubahiro, wewe utazi gutererana. Muri ivyo bihe vyose naciyemwo ndi muri uwo muryango, nta kintu jewe nashobora kubaka umuntu ngo ndambwiye ngo mpiki, oya. Jewe nari narigishijwe n'Imana yuko ibintu vyose, ubwa mbere na mbere nkiva muhira, Yesu yarambwiye ngo ndi papa wawe, ndi mama wawe, ndi umuvukanyi wawe. Ivyo bintu nta majambo ndagumana uko nyene, nibaza ni ibintu vy'iwanje nyene bije mu mutwe kubera ndushe, ariko vyambereye ikimazi gikomeye. Muri izo ntambara zanje zose n'umubabaro mwinshi Yesu yagiye aramara. Narambaye impuzu, sinagiye gusa, kandi abari bandeze n'inke bari banguriyemwo, ntibari bazi impuzu nambara zivahe, kandi narambara neza nkabegwa. Jewe narasenga Imana, nshatse ikintu nkabwira Imana ngo papa ngira ndakwandikire message, nta kaye mfise, nta karamu mfise, nta mupira w'imbeho mfise, nta kirato mfise, kandi iyo message aho uri gushikire. Imana yanje nayo yambereye papa wanje nisa nk'imwizigiye. Imana yaca ifatamira umuntu, n'umuntu ntazi nkaza mbona araje, tumenyanye mu bintu bitoya, nkaza mbona aranyiyumviriye ko arampaye amahera, canke Imana igakoresha muri ya miryango yacu nyene batatubona tutanabazi, nkaza mbona nserutse ko ampaye amahera, nkaca ngenda kugura impuzu, ico nkeneye nkakigura. Hanyuma hariho ikindi kintu nari narabwiye Imana, Mana sinzogende mu isoko ngo nze mbabaye ntazanye impuzu nifuza kubera amahera mfise adakwiye. Nabonye Imana ikora, muze twizigira Imana, dufise Imana itwitayeho, kandi Imana yumva amaganya yacu yose, ngo nakantaco muyikabwire ngo irakishura. Jewe umunsi umwe naragiye, harageze igihe Imana indengera, nkabaho umenga ndahantu muri paradizo, naho nari naragize izo nkomere zose, Yesu aranyibagiza iyo mibabaro yose, nkaza mbona abana baje banganiriza imibabaro bafise, nanje nkaronka amajambo yo kubaremesha. Hari igihe nanje naca nsubira ahantu nkicara nkavuga Mana, je narasaze, none jewe ibibazo vy'iwanje urabizi, none gute umpaye amajambo nkaja kuremesha abandi, kandi bakagenda banezerewe, bakagaruka kumbwira ngo warakoze, uri umukunzi wacu, bakangira umugenzi. None nanje ibi bintu vy'iwanje bimeze gute? Aya majambo umpa ava hehe? Ariko ni Yesu yaba ariko arabikora. Mwizigira Imana, Imana nta nkomere nimwe, nta nguma nimwe itavura, kandi niyo yutura ibikomere vyose bibaho. Nukuvuga ngo jewe naragiye mu isoko, nsanga ikanzu ahantu imanitse, ndabaza ikanzu nangahe, kandi nari nayishimye vraiment, yari nziza, yari ikanzu ifise kurere inike.
ndayiraba ndavuga ati ikanzu je ndayambaye yombera, ndavuga nti Imana irya mpuzu nayishimye kandi ifise amafaranga makeya, nta n'imigambi nari ifise yo kuvuga ngo noyironka iyo kanzu ku mafaranga nari ifise. Ndavuga Mana irya kanzu nayishimye, sinsubira inyuma mbabaye kubera ko nabuze amahera. Jewe nca ndagenda ndabaza umudandaza nti ikanzu nangahe, menga mbwiye ibihumbi 40 namba atari 35 ni muri ayo. Ca ndamubwira ni 35 ngwego. Ca mvuga nti none jewe ko mfise amafaranga makeya ngo nangahe, ariko kubera yuko Yesu yambwiye ngo ndi papa wawe, nagenda nishigikiye mu mutima wanje, ntabwo nari mfise amafaranga navuze. Iyaba ntari kumwe na Yesu nagusanga yankubise no kunkubita. Ibihumbi 35 bikompare na 5000. Ca ndamubwira ngo mfise ibihumbi 5. Ariko Imana ibigenza neza kubera isengesho navuze ngo iyo kandi sintaye ntayitahanye ntahane umubabaro. Uwo muntu arambaza ngo utabesha amahera niyo ufise tego, nta yandi makeya wokongerako. Ndafise ibihumbi 2 kandi jewe sinzi kubesha, mvuga amafaranga mfise. Aca arambwira ngo nta bindi bintu none ugiye gusuma. Jewe nca ndamubwira ntibari bantumye utundi tuntu dukeya ngaho mu isoko ngo nugende uza gusanga nayo gutekereye. Aca arashira no muri ambalage ku bihumbi 7. Kandi iyo kanzu ndayishikanye muhira, abandi bana barambwiye ngo nabo muhira nyene barambwiye ngo iyo kanzu wayiguza ngahe. Ndababwira nti nayiguza ibihumbi 40. Ngo tukungukire tuguhe ibihumbi 5 uyiduhe. Ndababwira nteka ntayo ndabaha kuko nayihawe na Yesu. Ibintu nk'ivyo nama nabibonye gutyo. Ikindi gihe ndi ku ishure nagize ibintu byinshi by'imyitwarire kurana abana barezwe mu miryango harya nta bwigenge bwose umuntu aba afise. Ngira imyitwarire y'ibintu kanaka, sanga umwanya wo kwiga narose umwanya muto wo kwiga. Ariko ndabwira Imana ngo Mana jewe buca mfise interrogation kandi singomba kugoka, kandi sinshaka kuronka ubusa. Nambuye isivya namba umwigisha asiba, jewe sinzi ingene ubigira. Wewe nimba uteza ibintu umwigisha akabura umwanya wo gutora interrogation canke akayibagira, jewe sinzi ingene ubigenza, ariko singomba kugoka. Hanyuma ndatonda muri sale, turagenda ku ishure. Yari saha ya mbere, umwigisha nza mbona araje. Aje acarashika ngo mbega turavuganye interrogation. Atego ngo reka tubireke tuzoyikora kuwa 3. Ca ndashima Imana, Imana habwa icubahiro, urandenganije. Rero ico nshatse kuvuga, turafise umuvyeyi mwiza Yesu. Imana data wa twese yatanze umwana wayo w'ikinege ngo aze mu isi kugira ababazwe ku bwacu. Erega byari gushoboka akavyanka, kandi barya abantu bamubabaje bakamukubita byari gushoboka nabo ko bahwikira bakazimangana, ariko yicishije bugufiya. Mwibuke n'ivuka ry'iwe ahantu yavukiye ntabwo hari ahantu habereye, kandi ibintu byiza biri wiwe, ariko yemera kuvukira ahantu haciriritse kugira ngo yerekane guca bugufi kwiwe, natwe bw'abantu batoya dushikirwe. Imana rero si abavyeyi bacu, Imana ni ya twese. Umwana azogera ikibazo ntazohanga umuvyeyi wiwe, azasenga Imana. Naje nagiye nsengera abavyeyi banje, ubu tuvugana papa wanje nawe yarakiriye agakiza. Ubu papa wanje jewe ntashe arondera ikintu cose yompa kinezera, akavuga ngo ndakuzimana iki. Ndashimiye Yesu data wa twese nyene amahoro, yampinduriye amateka. Kare yambwira ngo sinzokwigisha, wowe uzotwara amavarize y'abahungu banje uzobaherekeza bagiye muri lise, wowe ntuzokwiga uzoguma ngaha muhira, nta n'umukozi azokora muhira, ni wowe uzokora. Ariko ndashima Imana yo mwijuru, ni jewe natanguye kwakira certificat mu rubyaro rwiwe. Imana ihabwa icubahiro. Yesu Kristo ndagushimiye, ndakubasha rwose, mucunguzi wanje mwiza,
uri Imana y'inkomezi, uri Imana ibona kure, uri Imana iturebera kure ikatubonera ibiri imbere twebwe tutari kubona, ukadusimbisha imitego y'umwasi. Uri Imana iramira imiryango, uri Imana itanga amahoro mu muryango, uri Imana useruka rukanze. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubashe n'amahoro, ndavuze ngo Mesiya Yesu, jewe naco maze ndi umushumba mbura kimaze, ariko usigurira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Satani natwisasire, ariko atwereka amagorwa n'amarushwa, ariko turebe kure tubona ibyo tuzorya mu ijuru hera turi kumwe nawe iteka ryose. Mwami ndasengeye Mwami abantu bose bari hano hantu ubaremeshe ubagire neza, ndasenga abafise ibibazo mu nzu zabo uhashike, kuko ari wowe uri umuhumuriza w'imitima. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Yesu nashimwe. Na mwene Data Darlene, Imana imuhezagire, Imana imuhezagire gose. Navuze yuko je abantu bariko barashinga intahe n'introduije, ndavuga ibyo baza kutubwira, kandi murabona yuko by'ukuri ari intahe zivuga, sivyo? Ariko by'ukuri hari ijambo yasomye singomba sigure, ngomba ndarisubiremo mu izina rya Yesu. Mwamenya aho ryanditse? Reka ndarisubiremo, ni ibintu bikomeye. Ryanditse mu Bikorinto, icete cya kabiri cy'Abikorinto, igice cya mbere. Reka duhere ku murongo wa 3 ndashika ku wa 6 kugira sintebye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, Data wa twese w'imbabazi, kandi Imana yirura abantu imibabaro yose, itwirura mu marushwa yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose, tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Yesu nashimwe. Abantu no munsi bariko baratwirura kubera biruwe n'Imana, ariko biruwe babanje kugira kubabazwa. Yesu nahabwa icubahiro. Nkuko Kristo, nkuko ibyo Kristo yababajwe byarushirije kutuzako, niko n'ukwirugwa kwacu kwarushirije kugwizwa na Kristo. Umurongo wa 6, iyo tubabazwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa, ngo n'agakiza, bo n'agakiza, ukwirugwa n'agakiza. Iyo tubabazwa si kugira ngo duce duti ngo tugende, ku mfuvyi si kugira ngo duce ducika abasambanyi, duce tuja mu ibarabara, ariko ngo iyo tubabazwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa hamwe n'agakiza, kandi iyo twirugwa kuba ari kugira ngo bibazanire ukwirugwa nyene guserukira mu kwihanganira imibabaro isa niyo natwe tubabazwa. Yesu nashimwe. N'amajambo numvise akomeye cyane, kandi mbona ko ajanye n'izi ndirimbo. Reka sindabarambire, ariko nagomvye umwe wese iri jambo ashishikare kuryumvirako. Biraryoshe kunesha kugira hama nawe uzugirene uzufasha abandi. Yesu abahezagire, kuko haraho twiyumvira ko ibintu bitabaho ari amajambo, mugabo ubundi ari ubuzima. Iyi Bibiliya amajambo y'Imana avuga n'ubuzima. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nta cyabagerageje atari ico mushobora kwihanganira, hamwe n'ibibagerageza nzobacira icanzu, mubone ukuntu mushobora kubinesha, kubyihanganira. Nukuri kw'ijambo ry'Imana. Nkunda kuvuga nti jewe neshejwe, menya ko ari je byagoye
si uko nageragejwe n'icyo Imana itabona ko nari gushobora